ndiko ndavuga rero ivyo biro ati birijana canke 150 hari benshi rero bavuga ati uwo muntu nugushikuza twebwe kubera iyi myumbati bibanguriye ni myumbati kubera uyiteragiye ivyibuha cyane kandi iryoshye ifise akanovera usoromye rero ya myumbati igiti kimwe kagikura ko imyumbati 50 imyumbati 70 imyumbati 40 naho wocu ushira ku biro 2.5 ibiro 3 kuko hariho niyo dusanga ipima ibiro 8 ibiri 9. Turabaramukije tubifuriza igitondo ciza canke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Genesis Mix kuri Kimamara TV musanzwe mubizi imisi yari myinshi kumbure ntabaganira kubijanye n'ubutunzi bwo hagati mu gihugu cyane tuvuze kuri bya bindi dukunda gukora bikatuzana amafaranga canke bikadutunga canke bikadutungira n'abandi bikatuzana amafaranga rimwe tukaronka ayo tubika indi tukaronka ayo dukoresha ibindi hamaka tukaronka ibyo dufungura. Nasubiye mu Kabuye muri ya misozi ya kure hahandi hari imyumbati mwana ndimwo ndiko ndabereka ngaha ni ya myumbati iri grefe imyumbati ibanguriye canke novuga ikura kugwa mu buhinga bwa none. Hama ahandi ni mu Kabuye Kinyamukizi haranane no kuvuga ni mu Kabuye mu Kinyamukizi. Rero mazi impamvu nje hano ngira ngo tuvugane kuri bino bintu nukubera ko mu mwaka uheze narababwiye kenshi bijanye n'imyumbati benshi barayihagurukira barayirima mu ntara zitandukanye za Bururi za Bubanza Igitege Muyinga Cibitoke hano henshi. Uno musi rero impamvu nje kubabwira kare je nifuza ko nze nabakangura tuze turakaburana kugira ngo tugabanye inzigo ishari n'ibindi kubera ko ubonye umuntu kenshi yateye imbere ndakunda kubivuga wewe byanse canke wacerewe canke utari wabimenye bituma uno musi mugira inzigo ugasanga ejo hari ibintu bitari byiza bikorera kubera ko rero uno musi inje ari mu ubu turi mu kwezi kwa gatandatu ubwo twa gatandatu haba hazwe amezi abiri kugira dushike mu kwezi k'umunani hamashe twinjira mu kw'icenda kwa kwezi abantu benshi batangura kurima imyumbati. Rero benshi bari bambwiye ati kurutasi tuzoza gufata imyumbati nako tugende kurima kugira ngo turabe ko imyumbati yanyumba natwe kwimbura 200 twimbura 200 ni irenga kubera ko rega irashobora kudashika ikarenga bivanye naho wayirimye n'ukuntu ivura imeze n'ukuntu wabyitayeho kubera ko benshi ari gihe babibona abandi babikoze agacibaza ngo nibisanzwe agacafata igikoti agacazika agafuruguta ibintu ukabona n'umusi ntibibaye ugacuvuga ngo byo ntibibaho. Wera nimbo wemera ko bitabaho kavuga yuko bitabaho uzozinda kujana mu muranjana abandi murabonze kubona ko benshi yo tugiye banatwereka bagafura bakatweka n'akarorero byinshi murabizi ko ngenda berekana n'amapreve igiti kimwe kiva ko imyumbati ishika 60 70 kubera ikijana yoyo ugasanga umwumbati umupima ibiro 8 6 3 byorashika na kimwe bivanye nuko wawurimye cyangwa nuko wabitayeho mugabo kandi nibakubwira ko upima ibiro 8 ntuzu bya kane murabizi ko maze kubereka byinshi. Rero butugeze mu kwezi kwa gatandatu tuko turaja kwa gatandatu tuko tuja muci mugabo hasigaye amezi abiri yo kwitegura kugira mwigira amakomande yanyu kugira abandi bose baramaze gukora amakomande hari amasosiyete karaza hariho mu bindi bihugu barako baraza babadutwara abantu bahinga bazi bino bintu abarundi bonyene ugasanga bazubaye kubwanje nuko umurundi wese yorima ino myumbati aho kugira ngo wirigura rima ikivigera hiyo ruguru kazimbura igunira rimwe kandi ushobora kurima bikoti 3 canke 4 ukimbura ibiri jana amajana 2 itoni kubera iki turinda kuvunika koresha ubwenge umutu utagira mu bwenge amaguru koresha ubwenge tujane n'igihe uko abantu batera bagwira niko ibintu bitera bizimba mugabo gihe natwe tujanye n'uwo muvuduko tukarima ibintu byinshi abantu bose bashobora kurya ncacobuza kwibe imanuka. Rero ibyo ko mindiro ibintu byaraduze ibintu byarakoro amafaranga yagabanutse gaciro nuko atabintu tuko turaproduce haguruka ro dukore. Rero mu kwezi kw'icenda azoba ari kurutasi abazorima bamaze kwitegura nanje ndimo je namaze kwitegura abandi bose n'abagenzi barabona nabo bamaze kwitegura nashaka nawe mwitegura muze mugire commande reka ndabaha nimero abakeneye visite ntimuhave mujana Nyabahururu ngo muje kuvuga ivyo navuze. Imyumbati iba neza bivanye nuko yakurikiranywe n'umu expert akakubwira uko babikora hama nawe ugasarura nk'abandi. Rero wowe wumva ufise amadidani uzozinda gushikana mu Kabuye Kinyamukizi ahakorera koperative Mbegera Bunini kugira ngo wirabire nawe ahubwo ugende ubibwira abandi namaze kwereka amafoto menshi y'abantu tuba twajanyeyo jiwe iyo nkunda yizi kandi ndafise ko ndayivuga. Ibisigaye rero numva ntabishisha amajambo inimero nizo za koperative Mbegera Bunini iyo mu Barundi yabaca muvugana nimba ari kubakorera kuza kubakurikirana imirima kubereka ko babirima kubakorera imbuto hama mu mukirimira canke bakaza bakabakurikiranira bivana nuko mwe mwakorana amasezerano. Ibisigaye
nahanyu ubwenge n'ubwanyu umurima n'uwanyu n'imyumbati n'iyanyu nihangiro mwe mufise n'ijyanyu jewe rero hanje ndahejeje ariko jewe ngiye kurima wanashaka ibisigaye turi kumwe mugire umunsi mwiza.